inyuma y'imisi itandatu ari mu bitaro vyitwa University Medical Center byari biri muri ako gace ka Las Vegas aho nyene muri Nevada, muri leta ya Nevada. Inyuma y'imisi itandatu biratangazwa neza na neza yuko TUPAC AMARU SHAKUR yamaze kuva mu mwuka w'abazima. Nababwiye ko yitavye Imana kiri mutoya cyane ku myaka 25. Hari itariki 13 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na 96. Afise imyaka 25 yonyene, ata mwana n'umwe arashobora kuvyara. Urabona yuko uru ruvu rwa TUPAC AMARU SHAKUR gushika n'ubu hakiri impaka, aho bamwe bavuga yuko TUPAC AMARU SHAKUR yoba atapfuye ahubwo yagiye kwibera ahandi yigira arihindura, aho abandi bavuga ati hibambiwe TUPAC AMARU SHAKUR yarapfuye kandi umurambo wiwe waraturiwe, maze umunyota w'umurambo wiwe uza gutabwa mu kiyaga kimwe mu biyaga biri muri leta ya Nevada. Yes, nuko we vyaragiye kuri TUPAC AMARU SHAKUR, ariko n'uyu mugabo kandi abafise amajambo y'ubwenge yasize avuze, ya majambo ushobora kumva nawe ukagira ico ukuyemo. Yes, n'uyu mugabo TUPAC AMARU SHAKUR yarashoboye kuvuga ati umugore yafashije Imana kurema, nta ruhusha ufise rwo gusuzugura umugore uwo ari we wese. Iryo ni ijambo ryavuzwe na TUPAC AMARU SHAKUR. Yarashoboye kuvuga ati uri mukuri mu kunyita umusazi, ariko ico utazi nuko ataco bimbwiye, nguma nibiraho ubuzima bwanje kandi ndabwishimiye. Yarashoboye kuvuga kandi ati iyo umenye ko atabihe bibi bihoraho uba wamaze kuba udafise ubwoba bw'ejo hazoza, kuko ejo hazoza hari indani muri wewe. Yarashoboye kuvuga kandi ati ubuzima buba bubi canke bwiza bitewe n'uruhande uburabiramo. Burya wewe nyene urafise guhindura ibihe, umaze guhindura imbono y'ukuntu ubona ubuzima bwawe, urafise kubunezererirwa canke kububabarira. Yarashoboye kandi kuvuga ati ntuzove muri iyi si utayeretse ivyawe vyose. Arakubwira ati hariya mu kuzimu nta migambi berayo, hariya mu kuzimu nta talent berekana, nta kintu na kimwe bakorerayo, ahubwo uzogwane uzove kuri iyi isi uyeretse ivyawe vyose, ivyo ushoboye vyose. Ugwanire kwerekana cye kugaragaza indoto zawe ukiri kw'isi. Arabanda yakubwira ati nimba warashoboye kubikora mw'ijoro, ku murango ntivyokunanira. Nimba warashoboye guca mu bihe bibi maze ukabinesha ukabugihagaze, ivyo bihe vya nta kigenda ntibigutera ubwoba, navyo nyene uzobicamo nk'umugabo uhemye. Oni TUPAC AMARU SHAKUR arakubwira kandi ati nta buryo mfise no gushimiramwo, ariko intego yanje ni kukwereka ko numvise impanuro zawe. Yes, umuntu arashobora kugirira neza ukumva yuko ntaco ufise wo mwitura kabisa, ariko basi uharanire kumwereka yuko ivyo yaguhanuye wabigendeye kandi vyagize ico bikumarira. Ndazi uwo muntu nawe nyene bizomushimisha. Arakubwira kandi iti ibihe bikomeye nivyo birema inshuti nyazo. Hajya burya uciye mu bihe bikomeye kuri wewe mu buzima bwawe, niho ubona abagenzi bawe bukuri. Ni TUPAC AMARU SHAKUR. Arakubwira kandi iti ibanga rya mbere ryo gushobora ubuzima ni kugumana icizere. Never give up.
ntuze wigere ucika intege namba na gatoya. Iminsi yose ugumana ukwizera yuko ejo hawe ari heza cyane gusumba uno munsi, aho uzoba umaze kumenya ibanga ryo gushobora kubaho cyangwa ibanga ry'ubuzima. TUPAC Makaveli akubwira ati ndi umuntu wa mbere bigoye ko nkunda, ariko iyo nkunze nkunda cyane. Arabandanya kandi akubwira ati isi irasekeje. Yibaza ati ni gute abantu baronka amafaranga yo gukoresha mu ntambara, mu ngwano, ariko bakabura ayo kugaburira abakene. TUPAC AMARU SHAKUR arakubwira kandi ati ufise impamvu ikomeye yo kugwanira gukomeza kubaho, kuko abansi bawe bobo bishima iyo upfuye. Niyo mpamvu ukeneye kugwanira kubaho kugira abansi ubababaze. Yes. Arakubwira kandi ati wiyumvira ko ufise inshuti nyinshi, ariko ku mpera y'ubuzima upfa wenyene, urijana wenyene. TUPAC AMARU SHAKUR. Arabandanya kubwira ati hari ivy'inzoga n'urumogi bidashobora kunyegeza umubabaro uri muri wewe. Inzoga n'urumogi ntibishobora kubinyegeza. Arakubwira kandi ngo ubugira 15 nagutoreye bimwe muri vyinshi yavuze bigera kuri 26. Cyo nagutoreye ku nimero 15 akubwira ati biragoye kwiyitaho mu gihe ata muntu numwe agukunda. Mu gihe ata muntu numwe agukunda na wewe uriyanka ku buryo bwuko ubura n'umwanya wo kwiyitaho ngo wigire neza, use neza. Cyo nico. Arabandanya kubwira ati ntukabereho kugwana, ahubwo gwanira kubaho. TUPAC AMARU SHAKUR aka Makaveli arakubwira kandi ati Imana izocira urubanza umutima wanje, ariko abantu bo bacira urubanza ibikorwa vyanje. Niko bameze abantu bo birabira ivy'inyuma, igitabo bagisomera inyuma bobo, bakirengagiza yuko ibiri indani mu gitabo biba bitandukanye cyane n'ivyo babonesha amaso inyuma. Yes, ku bwa 18 akubwira ati nzi neza ko ndi mu bihe bibi, ariko mpora nibuka ikintu kimwe gusa, ikintu kimwe rukumbi. Ico kintu ni ikihe nawe ukwiye kuza wibuka mu gihe uzi kuri mu bihe bibi? Ati wibuka ikintu kimwe, yuko inyuma y'umwijima buraca hakaza umuco. Ni ca cizere abandanya aremamwo umwana w'umuntu. Arakubwira kandi ati sindi intungane, ariko nzoguma ndi umunyakuri. Ivyo ngokora vyose wige kuba umunyakuri, wige kuba umwizigirwa imbere y'abantu. Arakubwira ku bwa 20 ati sinigera ntsindwa mu buzima na rimwe, ndatsinda canke nkabikura mu isomo canke icigwa. Kubwiwe gutsindwa ntibibaho, ahubwo ico witwa ngo watsinzwe kikubere icigwa. Hajya buryo ukuyemo icigwa mu vyitwa ngo watsinzwe, hajya ntuba watsinzwe ahubwo uba wanatsinze, kuko ico cigwa bukuyemo kiragufasha mu buzima. Arabandanya aho yibagije ati ese ni icyaha kugwanira ivyawe? Ni icyaha kugwanira ivyawe? Arabandanya kana kubwira ati ibitabashije kunyica nivyo vyanteyemwo inguvu. Sinibaza impamvu buri wese ashaka kuntegeka uko mbaho, kandi nawe uko abayeho bitandaje ishinga. Hari abantu umengo barajwe ishinga no kuraba abandi, bakibagira yuko nabo uko babayeho bitaba bikunezereye canke atamwanya ububitako. Abo abarika kubwira ati umwe wese yige kurabana n'ivyiwe, kuraba ibimuraba mu gihe utamubangamiye,
arabane n'ivyiwe nawe urabane n'ivyiwawe. Yes, Tupac yarafise amahame yagenderako mwaho akubwira ati baho ku giti cawe, wige cane, wiyumvire kure, ati kandi ntukizere umuntu n'umwe. Ni Tupac Makaveli. Arabanda yakubwira ati ntabwo ushobora kuba inshuti isanzwe y'umuntu mwigeze kuba kugera kure mu rukundo. Ati burya hajya umu ex bijya ayo usanga uriko ufise umuntu mukundana akaza kubwira ngo uwo bakundana ngo niwe bari kumwe ngo naba besto, tujya tudiya mvugo zubu ngo naba besto. Aho Tupac barakubwira ati nta bucuti buhari hagati y'abantu babiri bigeze kuba mu rukundo. Ati azoba guhenda cyane kuko umuntu mwageze kure mu rukundo amugiranye imigenderanire muza kwisanga kandi mwasubiye muri bimwe vya kera. Ni Tupac Makaveli. Arakubwira kandi ati kugira inshuti nkeya ni vyiza cyane. Ati kubera iki rero baza ko ari kubera iki? Acabana yakubwira ati uko ugira inshuti nkeya niko n'abagambanyi kuri wewe baba bakeya. Aka kantu niko kuko baravuga kesi yuko abajya bagenzi bawe aribo baba abansi bawe, nibo bansi bawe, nibo bahinduka akaba abakugirira nabi. Ati wewe rero kubwiwe kugira inshuti nkeya nivyo vyiza kuko abo bakeya nibo batuma ugira n'abansi bakeya. Yes, kubwa nyuma yaravuze ijambo rikomeye mu majambo naguteguriye yiwe, ijambo rikomeye ishoboye kurangiriza ko kuvyerekeye Tupac Makaveli. Yarakubwiye ati ubuzima buguha ivyo wabuhaye canke ubuzima buguha ivyo wabuhaye. Ijambo ry'ubwenge cyane. Mu Gifaransa bavuga ati on récolte ce qu'on a semé. Ati wimbura ivyo wabivye. Nimba hariho abantu banezerewe, abantu batwenga, bari mu buzima bwiza kubera wewe, umenye yuko imbere yawe nawe uzovyishurwa uko nyene imbere vyigwijiji. Nimba hari abantu barira, nimba hari abantu wagiriye nabi, hari abantu wahohoteye, hari abantu wishe, hariho imiryango irira kubera wewe, umenye yuko ivyo nyene wahaye ubuzima na wewe bizokugarukira maze ube mu buribwe burenze ubwo abandi baba mu kubwawe. Yarakubwiye ati ubuzima buguha ivyo wabuhaye ubucanke ivyo wabuhaye. Aho nawe ikigo kirimo abariko arakuhamagarira gukora icizana ntaryo kugira ngo nawe uzobeho mu byiza, kwama unezererwa yuko abandi nabo banezerewe kugira ngo nawe uzobeho mu munezero udasanzwe ubuzima bwawe bwose. Yes, nuko kuva kwa Tupac Makaveli atumira amateka gatoya enca ngaruka twakira n'ama appel amumbarira no kuntu mumvise amateka ya Tupac Makaveli. Reka nakire appel zibiri zonyene imbere ko ncamira mati mbanza kunywa amazi ya jibo enca ngaruka gatoya. Iteka FM alo ngiye inyuma y'imisi 6